Muri company ko turagerageza kuzana ibintu byose byaba bikenewe kugira ngo turabe ko twoteza imbere igihugu kuko irebe company yubakiye kumenyekanisha igihugu cyacu cy'u Burundi. Niyo mpamvu turagerageza kuzana abajene bagifise ibyumviro byiza kandi bafise ishaka ubushake n'ishaka byo gukora kugira ngo ejo duteze igihugu cyacu imbere. Kwimbona kazoza y'igihugu si aba papa wacu, si abametre mu vasanzwe n'abandi, ni ya twebwe cyangwa ni abana bacu. Hamwe no musi yadukoranije aha hariho igikorwa cya mbere cyo gutanga certificat kuri staff y'organije irebe best influencer award. Ziba zaratanzwe kuva kera ariko nari navuze ko ushobora kwishikira kugira ngo ndavyivugire, ndabashimire ku makamera, ndabashimire ku bimenyesha makuru bitandukanye ko bakoze igikorwa ciza, naho umuhini mushasha utera amabavu cyangwa ibintu bitubona kumwe n'abandi, ariko igikomeye gikorwa cyarakozwe gikorwa neza, nabire bampera amashi. Igice gikurikira harimo ko dufise abaririmbyi Irebe Music. Nibaza ko ndabona abo mbo dufise muri raporo sibo ariko ndabona ngira ngo ujeje market nako Irebe Music aza gusigurura nitwamushikako ko nacyo gikomeye. Irebe Music ni studio ikorera hi radio Irebe FM ikorera, Irebe Media ikorera, ariko kandi tufise na Irebe Media ndabona uyijejwe nawe nyine ari kuri kamera hari ya CK nawe muhamashi, urabona ko Irebe Media yigeze kure muri umwanya. Ko trafise Irebe protocol, Irebe protocol nibaza ko mu misi mike irahari sanzwe hari. Nibaza ko abaza bakeneye muri Irebe company ko turagerageza kuzana ibintu byose byaba bikenewe kugira ngo turabe ko twoteza imbere igihugu kuko Irebe company yubakiye kumenyekanisha igihugu cyacu cy'u Burundi kandi mwishusho nziza ihesha agaciro igihugu cyacu cy'u Burundi kandi igahesha agaciro n'abarundi bwacu. Niyo mpamvu turagerageza kuzana abajene bagifise ibyumviro byiza kandi bafise ishaka ubushake n'ishaka byo gukora kugira ngo ejo duteze igihugu cyacu imbere n'imiryango yacu itere imbere. Kuko imbona kazoza y'igihugu si aba papa wacu, si abametre mu vasanzwe n'abandi, ni ya twebwe cyangwa ni abana bacu. Impamvu rero twe dukora tutaruhuka kugira ngo turabe neza ko ejo twebwe imbona kaza tugera kwakirikana. Umuntu akubaza ati Irebe rizokora iki, Irebe ni iki, n'ikintu cyo gikomeye n'amavu ya mbere, ariko ndashima Imana ko cyatawe. Ariko kandi subire gushimira cyane umufasha wanje ko niwe muntu wa mbere, umukenyezi wanje anshigikira kandi ahora akirikare. Mwacame nshimira namwebwe mwabwirageje kumenyekanisha ijambo Irebe no musi wabazi Irebe ahantu hariho hose. Umva amavu ntiyari kubura bitwa atanguze iki mwese murabizi icyo shima uno musi abajene mwese muri ko murakora yaza amavu twese turayasangiye. Musi reka arakora aya amavu yiwaje gusa nituyanganya bitewe na video cyangwa imbono twe duko turajyamo. Hari usanga Franika Fisari ashaka kugera naje umva nitushaka kuhanganya amavu rero aza kuza angana n'ico washatse gukora. Amavu ni nkayo ariko turashima Imana no munsi ko tubona ko azokira. Amakiri kibazo gira kabiri mabaje kisitse ko mavye kujanye n'abaririmbyi baza ko no hijambo gatoya kugira ngo bavuge usanzwe ko ni wa maraporo usanzwe ajejwe Irebe Music nanje ni wantwara bizo ukushije kibazo. Kibazo mwabajije abaririmbyi basanzwe bari muri Irebe Music. Wa mbere ni Kizigenza Auguste Burundi tanguranye na Irebe Music. Hakaba ari abandi baririmbyi twagiye turashira muri Irebe kugira ngo tubafashe kubijanye no gushikana kure impano zabo. Muri abo hakaba harimwo mubona ngaha bamwita New Face Kabos, ndibaza ko benshi bamuzi. Hakaba ndi kumwe na Rambo de nawe nyene muramuzi mutavyirengagije. Akaba ari uyundi atarashika mugabo agirashike mu mwanya, akaba ari nawe agira gatatu agira kane plutôt, akaba ari uwo bita Iskado. Abaje ikibazo kijanye nuko bazohava bakora nabo indirimbo ndangakaranga nkuko Kizigenza wabo basanzwe bazikora. Nibambewe suko vyifashe abaririmbyi bacu basanzwe bakora indirimbo zijya sekira nyene musanzwe muzi, bazobandanya bazikora kandi siko kuvuga ngo ntibazi gukora indirimbo z'akaranga, byose barabizi. Kuvuga ni vyashika nazo nyene tuzozibaha atakibuje. Nzogira ngo batore aba baririmbyi
je barabashikirije nibaza ko ico kibazo nawe yaza kucishura barabashikirije nkaba nije ngiye kugira gukurikirana ibikorwa byabo ama nishyuye ku kibazo cawe tuzobafasha kubijanye no kubakorera umuziki mwiza nta birenze nta bintu byinshi twabemereye kuko twabemereye kubafasha gukora umuziki mwiza ko dusanzwe dufise studio ya Irebe Music isanzwe ikoreramwo umuhinyanyuzi akomeye cyane yamenyekanye cyane gose ariwe Lily Every Pro nibaza yuko ikibazo cy'umuziki mwiza kitazobura muri Irebe Music. Uvuze ku kibazo cerekeye yuko washobora gushiramwo abandi barinzi ndangakaranga nibaze ko ikintu ca mbere Irebe FM canke Irebe company yubakiyeko kugira ngo duteze imbere canke dushigikire imico n'akaranga k'Uburundi. Rero nibaze yuko nivyashika Irebe company canke Irebe Music ikabona yuko hari uwundi muntu ukwiye gufasha kugira ngo ishikane kure akaranga k'Uburundi nibaze yuko tuzohamagara nk'uko umwe tubabwiye ati umurinzi kanaka canke umugwi kanaka umwanya ubarizwa muri Irebe Music. Nibaza ko icyo kibazo baje bose bari kukibaza katukishuwe neza twitonze kuko ni ikibazo kikunda kwibonekeza uno mwanya nta rebo igihe ari mu Burundi sinzi ko nibeshe kandi niba ziharingirana nka zibiri ariko twategeza dufite abaririmbyi benshi hatuzo ko hari nka 10 ariko abaririmbyi mubona turi kumwe n'umwanya baramaze ikintu kingana harambara amaze hafi ikintu kingana n'umwaka ari mu Irebe Music sindirimbo zirenga 10 zibe mu Irebe Music zamazwe no gukorwa New Face afite indirimbo zirenga 6 amaze gukora n'umugenzi w'abahazahora amasuka afite indirimbo zirenga 8 amaze gukora twe ibintu muri Irebe company keshi tubikora abamaze kubimenyera mwarabonye Irebe company igende kugura Irebe FM ntitwabivuze ko tuzugura Irebe FM dukunda kuvuga twamaze gukora amikoko bikivugira uno mwanya nishi ikibazo rashaka gusanga ejo nzora n'intambamyi runaka cyane company itatuvuye kitavuye ku baririmbi usanga ari Imana yanditse kindi ariko twebwe mvuze ko nk'umuntu nuko umuziki simvuze ngo ndawuzi gusumba abandi ariko ndawushikira cyane gusumba abandi cyane bivuze kuva mu 2008 nabishikira umuziki hano ari bana batari bwana bati sinzi byari matari bwavuke Ego bisigura ko rero umuziki nawutanguriye barabiza abantu beshi muyinga barabiza abantu beshi uza Kirundo muri Noro nta muri imyaduga atagenda mutwaye bisigura ko jewe sanzwe narabikunda kasanzwe narabikora rero kuzana abaririmbyi uwo mwanya wose twamaze tutaraberekana ariko turiga uburyo tuzokorana mu byo dushoboye twebwe kuko umuririmbyi byakeneye akenshi usanga amarebo babaha batabaye ibyo bakeneye ubwo bakabaha iby'ibishobisho bishaka basaje nka Irebe company shaka branding Irebe company Irebe company yageze ubu muri ibyo branding ahubwo Irebe company branding muri rimwe sinzi ko nibeshe sigura ko rero muri ibi nazana aba influencer biyo akabaza muri Irebe company kuvuga zo Irebe company zokomera nawe wakomere Irebe Music ikomere na wakomere sigura ko twebwe ibyo tushaka gukora muduha umwanya niba mutwizera koko niba ibintu tubimazemo igihe muduha umwanya muri zorebona itandukanirizo yo kujya mu kintu ukunda no kujya mu kintu uhatiwemo n'abandi cyangwa se wigishijwe n'abandi ibintu bibiri bitandukanye kujya mu kintu ukunda cyangwa kujya mu kintu we nk'uwa Linda Kamba ati bajya abantu ndabona bo bafasha n'iki fate bazana umva ntavyo nzi uzetizana ivyo rero reka tubiha amaso ejo cyajya ejo muzoduha amanota kubera dufise contrat ndende cyane nibaza ko muzobibona mu bikorwa ariko kandi tubabwiye ngo muzoni bikorwa bimwe muhora mubona ngo buri ngo gucya turafise uburyo tuzokora bitewe n'ibyo twize ku bandi bakoze umusaro wa mbere jewe kuva kera nabye nkunda umuziki umusaro wa mbere nuko 2-5 ndwi mu muziki hatera imbere nyina bona baririmbye bo mu Irebe Music bariko ateza imbere ico gisata cy'umusaro zobonetse niyo mpamvu nakubiye ko keshi ugiye urondera amahera birakunda kwanga ubwo ugiye uvuga uti nshaka guteza imbere ikintu runaka birashobora gukunda turakunda gukora bikorwa bikishura ivyo umuntu yibaza nabivuze ko ndashobora gupanga yuko nza gushikaja kwibarabara ariko Imana yategeye ko ntaza kurenganya irya daraza ryahaja rero keshi rero ivyo nkora ndareka ibikorwa byo nyene bikidugira bikivugira kubera yuko ndashobora utafise ivyo twavuganye nabo ariko turavugana tuti
kubera ko ibintu tubivuganye wanashaka twagiye no kwa note no mu bavoka twaragezeyo barareba amategeko twashizeho twumvikanye isubira ko iyi rebije ntije gusumbya izakoze ahubwo ije nayo kureba ko arico yokosora na gitoya yigiye kuzindi zakoze cyane ziriko zirakora mugori twavuga ibintu tushaka gusanga bitabaye twitwa ababeshi cyangwa birenze twitwe yuko umengo twari abahenze reka rero tureke ibikorwa zivugire igikomeye nuko uno munsi mubonye ko Irebe Music ihari kandi ifite abaririmbyi kandi igiye ku kivi muzoduha amanota abajeje gukora gukora indirimbo muri studio yacu icyo basabwa nta kindi ni programme babaha muri Irebe Music turakira ko nabavuze ko uru rugamba turimo twararubayemo twarava ruguru imuhinga tuje gukora indirimbo muri studio tukamara iminsi 4 turindire ko dukora tugataha tudakoze cyo ikintu ca mbere kitazoba Irebe Music umuririmbyi aje gukora suva ngo Auguste araje ngo nimwe Irebe Music ngo camucako suva ngo Satudaraje cyangwa Fizo ase umwanya wiwe azova muri kuwa mwanya wuheze kubera ko tushaka guteza imbere ibyo dukunda twaje kurira n'amafaranga arakenewe uko murabizi ko amafaranga arakenewe muri byose ariko iyo dushize imbere ibikorwa bikaba byinshi kandi bikaba byiza hari igihe bizotuzana ibyo dukeneye murakoze twe dufite amasezerano twakoranye ariko ikiringo ni cy'imyaka 5 ariko iyo myaka 5 umwe wese afite uburenganzira bwo guhagarika amasezerano kuko amasezerano yitwa amasezerano mu gihe mu cyahurije ko muri babiri rero twashizemo itegeko niba munabagiye ko twagiye kwagejwe amategeko niba babumva bakabona ibyo twavuganye cyo biko bigenda neza bafite uburenganzira bwo kwandika bakavuga bati bifuza turebeye ku byo twari dukeneye byo twavuganye ko bigenda neza uburenganzira bufise cyane natwe muri Irebe company cyangwa Irebe Music uburenganzira turebye ubwo tukavyumvikanako atanduruzi habaye hanyuma iby'ibiteramo gukora ibiteramo rimwe nababwira yuko tukavaho tuzokora ibiteramo 2 twakora 10 ushaka kuvuga tuzokora 10 dukora na kimwe gasa muri ibyo umwe yatugwaranye tugasaba ikibazo runaka ico no basaba ngo mudushiyikiye hanyuma kujya mwaba muri afishi kujya dufite isamizo nko babivuze yerekeye isamizo ya ngo zaza kugira cyadofasha nk'isamizo irebeshe uko yafise mweneyo nibaza ko kuvyekeye ari masamizo yo ku ruhande biciye kuri dufate nko kuri managinga ikintu kigiye kwa baririmbira kibabwiye kindi umuhanuzi wanje ni wire twa disante ni mumuzi mwese umunyamuziki uri aho yicaye no muhanuzi mukuru wanje uje Irebe Music nawe muramuzi n'umukameramani n'ikirabimenyereye ujeje kuvugira abaririmbyi niyo Irebe Music ko mumutumiye nina na Flavia murabona n'umujuralist abe dukuvuga nagerageje kurondera team y'abantu batahura ibyo bazokora ushobora kufisa miliyari y'amafaranga ukananiga uburyo yakoresha kugira ngo uteze imbere ikintu ushaka kufisa umutwe ujye gukora ikintu ukariya kuri 0 ukarengana ofisi ya miliyari rero nitwitaye ku byo kwerekana ibyo tuzokora ubwo twitaye kwiyubaka kubakira hamwe ibintu team izofasha kugira ngo ibintu bigende neza ariko namwe uzobona icyagoranye mwirebe company mu ijambo ryo rero wese afise kutubwira ati niko bigenda neza ariko ndabasabye n'ubundi ndabasabye muduha kanya buri gihe nko mwatumutura hafi muzogera murabimenya ibizokurikira murakoze ugeze ku kintu gikomeye Irebe company babwiye ko aba partenaire mfise cyabafasha no mwanya muri Irebe company mitahe mfise mwiga aba journaliste mwiga banditsi mwifata ko muri abantu bakomeye kuri jewe niyo mpamvu naje kubwo kubereka mu representa mukuru usaza mpagarariye ngiye ndabereka ni na coordinatrice wa Irebe company ya marketing Irebe company ibazwe Irebe FM ubuyobozi w'Irebe FM ashaka kumuvuga kugira nkabereka n'umuyobozi w'Irebe FM murabona ko aba bose nibaza ko muri mwese aba bose ari nk'abashasha imbere yanyu muri entertainment sivyo ko yemeze none sinzi ko mbeshe kucyo kintu umva ari kugira ngo ndabashikirize kugira ngo ejo niyo bahamagara umuyobozi w'iradio tix conference mwitabe represent abahamagara mu mwitabe Jerry marketing coordinatrice wa Irebe company muze mumenye uje nukuvuga ariko wirimana musaza w'umuzi ko umuhanuzi wa Irebe company mukuru wari hajya rafa muramuzi ko asanzwe ari we asanzwe aje ari we ategura ibiteramo Irebe event musaza w'umuzi nima kiricenga ku Irebe company iyo ndabashikirize mwe muri aba boss bandi mu majabo maki ndabubaha kumaze ko munyi bagera ndabubaha kutsumba uretse aba aye bari muri Irebe Music n'abandi bose bakorera imiziki yabo muri Irebe studio
turafise umwanya ducishako tubaha muri Irebe FM kugira ngo indirimbo zabo zishobore kuvuzwa, dushobore kuba promotinga muri ubwo buryo. Urumva ukora ururirimbo muri Irebe studio ni na avantage kubera ko ucuronka promotion novuga nti kubu. Hanyuma uko tugiye gukorana n'ayandi maradiyo, nibaza yuko umuntu yovuga ati duhera d'abord iwacu, duhera mu rugo iwacu tukabikora, hanyuma n'ayandi maradiyo akatubonerako akarorero niko novuga. Ibisigaye nk'uko dusanzwe dukorana neza n'ayandi maradiyo, nibaza yuko nabo nyene bazoshobora kudufasha kugira ngo runo rwaruka ruri muri Irebe Music rushobore kubandanya rutera imbere. Imbere ya vyose manze gushimira Imana yaduhaye kano karyo, shimire n'umuyobozi mukuru wa Irebe Company we yatwizeye akatuzezwa aya mabanga yo guserukira company yashinze ya Irebe Company. Nongere nshimire umwe wese na cane cane mwebwe abamenyesha makuru mwashoboye kwitaba kano kamo mukaza dutega amatwi kugira mushikirize abarundi n'abanyamahanga basanzwe babakurikirana. Nongere nshimire n'aba baririmbyi bashasha bagiye kwifatanya na Irebe Music, reka nshimire umwe wese ukigoro kiwe. Muri make nkuko bisanzwe muri Irebe Company canke mu bindi bisata bigize Irebe, ni bisata biriko biragerageza gukora kugira biteze imbere Burundi, abarundi bihereye na cane cane mu bajene, kuko na nyeneyo asanzwe ari umujene nkatwe. Rero ndahamagariye buri umwe wese yifuza kugira ico akorana na Irebe Company, haba kw'isamirizi yacu, haba muri Irebe Music, haba no mu bindi bisata bitandukanye, Irebe Media n'ibindi bisata byinshi bigiye gutangura muri Irebe Company. Wifuza wese kuzokorana natwe arahawe ikaze kandi azogaya, kuko abo tumaze gukorana benshi barashima uburyo tumaze gukorana, kandi niyo ntumbero yacu yo gukorana neza kugira ngo duteze imbere ibi bisata vyacu, duteze imbere Uburundi biciye mu maboko ya twebwe abajene. Nta menshi mvuga ko vyinshi CEO yabivuze, umbure n'abarongoye ibisata na cane cane c'umuziki cadukoranije hano babivuze. Ku bwanje nibaza ko nogereza nivyaba ngombwa bisigaye tuzogenda turabiganira buke buke. Turakeneye abadushigikira, turakeneye ababona ivyo turiko turakora, turakeneye abanyamitahe ko batwizera. Kugeza uno mwanya nababwiye ko inguvu nizine dufise ngaha, nta yindi nguvu irava hanze handi, ni muri twebwe nyene. Ariko turashimira Imana, tugashimira n'umufasha wacu ko niwe ashikira muri byose. Hama ndashimiye cyane mwebwe amenyesha makuru ndabisubiyemo ituruzi 5-10, nimwe mwubatse Augusta abuwari no munsi nzobubaha mpaka. Naho nzogura indege nkabona abajournaliste hasi ndoyimana ndabatore ndabahamandanye. Kubera abajournaliste abantu benshi barasuzugura ama media, bagasuzugura imenyesha makuru bitewe naho bageze, ariko umujournaliste naho umurengano kagira iki ni waba yakubatse. Niyo mpamvu ngira abashimiye cyane ku mutima, amashimire abantu ba Irebe Best Influencer Award bitabiriye iri higanwa uyu mwaka bose. Ndashimiye staff yarongowe na Rafael Nyandwi n'abari bari kumwe. Shimire na Jiri yarirongowe na Pierre Nkurikiye. Shimire na pare w'urubanza Wirinyamitwe. Shimira abubahwa bose baje mujya munsi wa Irebe Best Influencer Award kuri finale muri Arena. Ndashimiye Arena duha ikibanza, ndashimiye Zanzi twakoreye iwabo so narindi, ndashimiye Maître Muvano n'ubundi ikibanza guma dutiza. Novuga ko Imana yonyene niyo izokwishura, kuko birorosho kugira indoto ariko biragoye kwishika kuri wenyene. Ndabashimiye bivuye ku mutima, hama tubabwira ati mwitegure vuba muramenye bya Irebe Best Influencer uko bizogenda umwanya n'umwanya. Giraje gira amahoro mugira umugisha.